kugira ngo ushobore guprevena izi problème donc de la santé mentale. Il faut avoir une personne, il faut souligner ça. Il faut avoir une personne de confiance dans sa vie. Quand tu n'as pas une personne de confiance, elle est au danger. Ikindi hariho ibintu twize sur amavaleur nuko natawe vraiment humilité yuko iyo umuntu atanguye kwitahura nk'umuntu ari munini ya sana aruta abandi birica cyane gose n'ikintu Imana yo mukoresheje biciye muri izo talent. Donc twige yuko talent zacu ni iz'Imana kandi twireke dukoreshe comme ishaka. Muramuzi ko abantu banywa boost murayizi d'abord wapi nta nimwe muzi kene umuntu yaruha utuntu twa muntu nabarabwira ngo umugabo n'ufungura abandi yabo bahazi n'umugabo mubwiza kumenya mukirato mubwiza kumenya yuko vous êtes là pour servir les autres vous n'êtes pas là pour être servi muri aba boss muri aba serviteurs umuntu wese Imana yaremye yamuremye ngo nawe umuservice. Edition yindi igira kabiri muco twifuza muri uyu muko agency nuko edition zindi zibera ahantu hatandukanye ariyo edition ntituramenya izotangura gusa izobera mu mashuri aho tuzogenda tugasanga abana ku mashuri hanyuma hakabaho competition naho tugashobora guhokrita abana by'ukuri bafise ingabirano hariho izo tuzoduga ruguru kuko no munsi turacari mu gisagara tukarondera naho abana bafise ingabirano kugira ngo dukomeze kubafasha. Turafise gutembera ama orphelinat atandukanye kugira ngo naho turondere abana bafise ingabirano. Rero nibaza ko tuzoza turabikora ku ma edition atandukanye twatanguye antuka muzogenda murabibona ko tugenda turakora ama edition atandukanye yego. Uhorashije uca wumva umenga uraruhutse ni ikintu ushobora kugira wenyene donc wicaye ahantu nyene kandi abantu bose bari ngaho biyatanze peut-être kugira uco uvuga biyatanze peut-être kugira uco ushwana canke kugira uco urira barindiriye ico ucugira. Faut pas toujours kwihuta kuvuga, il faut kugira nk'izi technique. Iyindi méthode niyo bita ngo mood tracker. Donc on traque l'humeur. Nimba waryohewe ukarenza ari gerega abantu baryohewe bakarenza akarenza akisagisha nawe uvuga ati no musi naryohewe ndarenza nawe hari gushobora kuryohewe ukarenza mu ishuri ukamutera induru kandi bitari bikenewe nawe ugatracking ama mood hanyuma à la fin de la journée ukicara ukaraba ukavuga ati ntajya nashavuye narengeje byavuye kuki jewe nitwa Mugisha Aristide nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Kira Drugs Initiative risanzwe rifasha abantu ni association y'abantu baciye mu biyayuramutwe hamwe n'abavyeyi hamwe n'abajeune nyene bababanyi babo bantu baciye mu biyayuramutwe canke abagenzi babo canke abandi bantu bose bifuza gufasha kugira ngo ikibazo kijanye n'ibiyayuramutwe kihere mu Burundi kandi dushike ku iterambere rirama. Turakora no mu bintu bijanye na autonomisation des jeunes, développement durable hamwe na protection de l'enfance. No musi muri formation naje nk'umu formateur ku bijanye na l'usage de la drogue et la santé mentale ku ba jeune talent bari baparticiper muri iyi formation yateguwe no mukwe agency. Ama formation si kenshi ariko turatanga ama formation ku bijanye na entrepreneuriat na autonomisation des jeunes mais aussi ku bijanye na n'ingene umuntu yoshira ama facteur de protection kugira ngo ntashobore kuja mu drogue. Donc turiko turagerageza kwirinda ko aba jeune bo kwisanga mu biyayuramutwe. Donc twavuze ku bijanye n'ingene mu jeune ashobora kwisanga mu drogue
turavugana na santé mentale, comment gérer ama émotion yabo nk'abajeune talent, abajeune bariko baragerageza gukura mu vyerekeye ingabire, ingene bakwiye kwitwara mu kibano, bakwiye kwitwara imbere y'abantu, ingene bakwiye kugera ama émotion yabo. Hanyuma kandi turavugana n'ibituma kenshi abajeune bisanga mu biyoberamutwe. Ugiye no kubiraba usanga abajeune talent, abajeune bari talentueux nibo bisanga kenshi bagiye mu biyoberamutwe, ugasanga birabatwaye. Donc twavuze ku madanger ajanye n'ibiyoberamutwe n'ingene bashobora kuvyirinda, n'icokorwa en fait, n'ingaruka mbi zijanye no gufata ibiyoberamutwe, n'ingene bishobora nubwo umujene yoba afise abatalent, ugasanga ayo madrogue amubereye intambamyi ntashoboye gushika kure. Biramaze no kugaragara, ugasanga abantu bafise ingabire birabananiye gutera imbere kubera batashoboye kumenya ingene bajera ubuzima bwabo, batashoboye kumenya ingene bajera ama émotion, n'ingene bajera, ugasanga bagiye mu biyoberamutwe hanyuma pratiquement baradisparaîcheje. Kugira ngo ushobore guprevena izi problème donc la santé mentale, il faut avoir une personne, il faut souligner ça, il faut avoir une personne de confiance dans sa vie. Quand tu n'as pas une personne de confiance, elle est au danger. Toi, tu ne vas pas prendre des décisions, il y a vrai. Il faut une personne ushobora guhanuza. Kuko ejo mugenda zo kubwira ati abantu bazi rero hari ikintu hari twagiye. Uco usanga ariyo shisha. Donc utangura kuri moi, tu ne sais pas que un jour uzoba addicted. Rero à la fin, umaze kurinwa haci umwanya uraba addicted. Hamwe ari itabi rikontrola amasahuri nwera, rikontrola nizinga uzakunywa kugira wumve kuri satisfait. Hein? Cette fois-ci nta contrôle bugifise urugo. Itabi nico kimwe n'urumogi, nico kimwe n'ayandi madrogue, bitandukanye juste kuri kukungene. Binyaruka kuba addictif, canke bitandukanye ingene n'amaefe yavyo. Efe genre mu mutwe iyo ukinyoye ingene ucomereka. Nitwa Joanna, niga kuri international muri économie, section économique. Competition hamwe na umukwe agency nibaza ko nabimenye muri mi-août ndamenyeshejwe umuntu yigeze kuba ariko aranyonkadra gatoyi ko je nsanzwe ncapa niyo no kwitaka italent yanje. Donc umuntu yahora amfasha muri ivyo onya niwe yayindangiye ati ntiwo tenta ukiyandikisha muri formation na niyo competition nyene. Talent yo gucapa nibaza ko ari nko muri 2021 none natangwe gucapa. Avant naracapa nyene mbwati rimwe ucapa uri muri class warambiwe uri kucapa ibintu bidafise sens nyene. Muga kuri eglise iwacu aro ma vacances uwo muntu nyene nise ko bari we yanyankadra yaratuzanye n'abandi bana aratwigisha kugira gucapa amakadrage. Nibaza ko araho nagiye kwihonda compte yuko bwabundi ibintu si bya bindi bisanzwe ndafise akantu gatoyi nyene karengako. Inyungu zi formation tugize pendant ces 2 jours, ku munsi wa mbere byaranyeretse yuko c'est vrai urashaka kuba talent, muga talent yawe utayencadrer canke utayishize utayihaye vision, udashatse kugira ahantu uzoshika, ni ibintu biriva. Ufate nka je ncapa mfa gucapa juste ibintu ndabisiga ngaho ata but ndabifitiye yuko ntaco bimaze kandi nta naho nzogera. Byanafashije kubona ati ama obstacle arahari cyane cyane viko tino mu Burundi, ama obstacle arabaho kandi menshi cyane. Hari umuntu avuga ati iga amashuri giriki yuko dukwiye kwiga comment tubana n'ayo ma obstacle bitadutuma duheba iyo ngabira ya kandi bitatuma duheba n'ubundi buzima viko dukeneye kubandanya tugira. Hama no musi ukuri hari umuntu yadoye témoignage yanyoye cyane yanyeretse yuko Jésus restaure. Ni formation il est chrétienne kandi y'encourage n'andi ma valeur. Donc no musi c'est Jésus qui restaure. Ikindi alors ibintu twize sur ama valeur nuko natawe vraiment humilité yuko iyo umuntu atanguye kwitahura nk'umuntu ari munini yasana aruta abandi birica cyane gose
n'ikintu Imana yomukoresheje biciye muri izo talent. Donc twige yuko talent zacu ni iz'Imana kandi twireke dukoreshe ko ishaka. Ninde babwiye ko imbere y'Imana hari underground na n'ubaze hitmaker. Ntibibaho ivyo bintu. Ni ibintu vy'amarezo bibamenye n'umuco bitari vyo. Ntabwiye na kimwe uzofurengeye muri wacu, ntagiye na kimwe uzofurengeye ishengero, kuko ishengero ni Kristo ubwiwe. Ibyo Imana yabahaye byose ni ibya Kristo, si iby'iwanyu. Fure ko mumenye ukuntu mugira iki mwitwara. Muri aba artiste nyuma mukurikirana neza aba artiste. Muri aba artiste benshi bon dufate hanze n'abage ntabwo why none uko ushaka gutera imbere muri art uribaza ko utazohura n'inzika muzohura nazo. Nitwa Meshak ego role mfise muri Umuko Agency nuko ari jewe ndayiserukira ego Umukwe Agency icijejwe ahanini inya icikora nuko ifasha abana bakiri batonya ndavuga aba moins de 18 ans kumenya ingabire zabo, kwitora mu ngabire zabo, kumenya mbega nibiki bakeneye kugira ngo izo ngabire zabo zishike kure. Rero ico dukora nka Umukwe Agency cyo dukurikirana abo bana kugira ngo ntihagire uwo ingabire yiwe iba impfa gusa canke tugasanga ingabire yiwe yazimye. Niyo mpamvu tutegura ama competition kugira ngo abo bana baze bakompete kuko umwana amaze kwereka yuko ari karahiganwa aba yamaze kumva yuko ico kintu ari ciwiwe. Rero igihe tumaze kubona yuko uwo mwana by'ukuri afise ingabirano idasanzwe kandi yayizanye ku mugaragaro, ico dukora tukora ico twokwita suivi y'uwo mwana cyo tukamugirira coaching yo kugira ngo iyo ngabire yiwe igira ikimazi muri societe. Hanyuma tukaca dutegura n'ama formation atandukanye yo kugira ngo uwo mwana tumwereke yuko tumuha ibintu bimwe bimwe byomufasha kugira ngo iyo ngabirano yiwe igira ikimazi muri societe. Aussi dushireho n'amagarde-fou ku buzima bwe kuko turazi neza yuko ata amagarde-fou ahari iyo ngabire yiwe irashobora kuzima, iyo ngabire yiwe irashobora gupfa mu gihe umwana atamenye ukungena ashobora kugira gestion y'ubuzima bwiwe. Na cyane cyane ko abo bana kenshi dusanga ari aba adolescent bamwe dusanga hari ukuntu menga ibintu byose yo bibamwo, ikintu cyose yo kigerageza, ikintu cyose yo kumiriza kumwe na kimeze, ariko tugashiraho ibintu ama formation tukabaho inyigisho zibarinda kugira ngo agire focus cyane ku ngabirana Imana yashize muri we. Ego Umukwe Agency ni entreprise moitié sociale moitié commerciale. Ni entreprise événementielle. Iyo tugeze muri événementiel, iyo turiko turakora ama événement ntidukora ama événement y'abana gusa, ariko turakora ama événement atandukanye. Ama événement yose abaho ni nkuko dukora même n'ama fête, turakora ama fête aho ndiko ndavuga mariage, ama surprise umuntu abakeneye gukora, ama fête y'uburyo bwose, ama conference, ama formation. Muri ico gihe ntituba turiko turabikora muri ya cadre yo kuvuga ngo turiko dufasha umwana mugabo twabikoze gutyo oye kugira ngo ico kintu dukoze, kuko navuze ko ari moitié commercial, ico kintu dukoze ngaha aye kiriko kiraduhemba kize gifashe muri ca gikorwa turiko turakora c'abana. Igikorwa rero c'abana kirukwacu nico d'abord ivyo byose dukora tubikora kugira ngo ico gikorwa c'abana kigende neza. Ico gikorwa c'abana kubera ko dusanzwe tubizi yuko nta kintu na kimwe kidasaba uburyo. Rero uburyo dukura muri ivyo bindi dukora tuce tubushira muri iki gikorwa twahisemo cyo gukora, igikorwa cyo gufasha abana. Rero ubu uye pour le moment igikorwa dutegura yaba événement turiko turategura mbere no uye competition finale turiko turategura yitwa ingabirano yanje, ni igikorwa kiraba ku bana gusa. Ego izi formation nkuko natangwe ndabivuga zatanzwe kugira ngo abana bamenye ko apart kumenya ko apart
yuko bazi kuririmba, apart yuko bazi gucapa, apart yuko bazi kuvuza ivyuma, barakeneye ibindi bintu bindi bibafasha. Muno munsi iyi minsi ibiri dukoze aya formation twize cyane kuri passion, rêve no kumenya gukadra neza vision y'umuntu. No kuvuga we akamenya ngo mbega ndiko nja hehe, ndiko nshika hehe, ndiko ivyo ndiko ndakora ndiko ndabikora kugira ngo nze nshike hehe. Hanyuma no munsi habayeho abantu baje kutwigisha kubijanye no gute dushobora kwirinda amadrogue, kubera ko twamenye yuko muri adolescence dutwagwa na byinshi, na cyane iyo hageze muri iyo myaka tuba twumva umenga tugomba kugerageza utuntu twose. Mugabo kimwe twasanze gishobora kwica ingabirano y'umuntu ni gihe atwawe akaja mu madrogue, hanyuma bikica ubuzima bwiwe, bikica amarevi yiwe, bikica vision yiwe. Rero ivyo bintu byose hamwe n'amavaleur twize no munsi nyene twabahaye bibafasha kugira ngo wa mwana azi yuko afise ingabirano, afise yari karaja, kugira ngo amenye mbega ibi bintu ndabitwara gute, ibi bintu ndabijera gute, kugira ngo ejo turonke abantu vy'ukuri bigishijwe, bafise ikintu muri bafise le potentiel, ariko kandi bafise ama valeur atuma ca kintu bafise muri bo gishobora gutera imbere, gishobora gushika kure, kigafasha abantu benshi. Bize yuko badakora bikorera, ahubwo bakorera abandi. Rero ejo turiteze kubona ino generation iri kirakorera abantu benshi ku rugezo natwe ubwacu tudashobora kuba twobona cyane twotahura muri ubunyene. Ukuntu Jean twashoboye guselektiona nuko baraje bariyandikisha, kuko twarashizeho uburyo bw'uko umwana wese yumva ko afise ingabirano aza kiyandikisha. Benshi baraje baratwandikira, bariyandikisha, hanyuma bamaze kutwandikisha baratwandikiye hariho abashoboye kwiyandikisha baciye ku ma réseaux sociaux dukoresha kuri Instagram, hariho abatwandikiye biciye muri WhatsApp bakatwandikira nshaka kwiyandikisha muri competition ingabirano yanje. Hanyuma twarabegeranije tubahuriza hamwe, hanyuma competition iratangura, harabaho quart de finale. Turaselektiona abantu batari bake, bari bashika hiyandikishije abana bashika mu 20 combien 30, hanyuma dusigarana abana 12 mu baririmba gusa. Ariko hanyuma n'abacapa muri quart de finale twarasigaje abashika kuri batandatu. Mu bavuza twarasigaje babiri muri quart de finale, ariko kandi demi finale mu baririmba twasigaje babandi 12 baraje, dutora batandatu nibo bazopasa muri finale. Muri batandatu mu bacapa twarasigaranye 4, bamwe bavuza twabatoye bose bazopasa muri finale. Hanyuma rero turarindiriye yuko muri finale mu baririmba tuzotoramwo babiri, mu bavuza hazosigara umwe, hanyuma mu bacapa hazosigara umwe nyene. Ego ku ma critère novuga ahanini turaba en tout cas abana dufise bose vraiment barafise ingabirano, kandi vraiment zidasanzwe cyane. Mugabo twavuze tuti turakeneye gusigarana vy'ukuri abana bumva ko passion ko bafise ingabirano, mugabo kandi bafise passion, kandi bafise amarêve agera kure bashaka gushika kure. Kuko nababwiye mu gikorwa ca Umukwa Agency dukeneye guherekeza uwo mwana kugushika kuri amarêve yiwe, kugushika kuri vision akeneye gushikako. Rero ahanini nico turaba uwo muntu passion ko azi kuririmba, mugabo est-ce que abifise nka passion, ashaka gushika he, ashaka kugera he. Hanyuma ego ndibaza ko arico novuga ahanini, ibindi ni jury ikisigara ivyiyokupa kumenya technique iki. Ego edition yindi igira kabiri
muco twifuza muri uyu muko agency nuko edition zindi zibera ahantu hatandukanye ariyo edition ntituramenya izotangura gusa izobera mu mashuri aho tuzogenda tugasanga abana ku mashuri hanyuma hakabaho competition naho tugashobora guhokrita abana by'ukuri bafise ingabirano hariho izo tuzoduga ruguru kuko no munsi turacari mu gisagara tukarondera naho abana bafise ingabirano kugira ngo dukomeze kubafasha turafise gutembera ama orphelinat atandukanye kugira ngo naho turondere abana bafise ingabirano rero nibaza ko tuzoza turabikora ku ma edition atandukanye twatanguye antuka muzogenda murabibona ko tugenda turakora ama edition atandukanye yego okay nagira rero ntumire abantu bariko baradukurikirana karibu cyane muri Jesus Grace mu Ngagara quartier 5 impande ya zone nakabarabara gatumberana na zone Ngagara cumanuka paroshe gutora cyane ugeze kuri zone Ngagara hanyuma nukuri numva umenga notumiriwe umuntu wese umuntu afise ingabirano nawe umuntu ari akunda art kubera yuko dufise aba artiste beza cyane kandi bakiri batonya nukuri ndabatumiriye cyane kuza kwirabira izo ngabirano zidasanzwe ziri mu bana zitari bwafururuke ariko kandi uwo munsi tuzozibona twari twaratanga kuzibona ariko kandi namwe turabatumiriye tuzoba dufise meme n'abayinvite batandukanye kubw'ivyo turabaha ikaze kuza kubana natwe kubabona umugisha kuri twebwe ariko kandi turabibona nk'ukudushigikira bidasanzwe nimba vy'ukuri wifuza kwizingabirano ziri mu bana zifururuka kandi zigashika kure karibu cyane udutera intege kugira ngo twumve yuko dushaka kubandanya ego murakoze cyane